Ndabaramukije umwe wese aho aherereye kandi abahaye ikaze. Uno munsi tuvuga ku rukundo. Ndaguteguje tugiye kwiga. Ntucikwe na kimwe, ubane natwe. Uko abakundanye bahuza bakumvikana uburyo batwaramo urukundo rwabo biri mu bituma barambana atagukekeranya, kuko hari abakundana benshi bagatandukana hadaciye kabiri kubera imyumvire itandukanye. Nubwo bidakunze kwitabwaho cyane, hari inyigisho mu by'imibanire zemeza ko ari iby'ingirakamaro cyane kandi bifasha kumenya icyo umuntu mukundana yita gukunda no gukundwa, ndetse n'uburyo abyakira byose. Mu gitabo cy'umwanditsi Gary Chapman yise Les 5 langages de l'amour, imikorere 5 yo kugaragarizanya urukundo mu Kirundi, yasobanuye uburyo 5 urukundo ruvugwamwo kandi bwumvikanamwo, bikaba biba byiza abakundanye bumvikanye ku buryo bubashimisha no butabanyura cyane. Muri ubwo buryo ni Femi TV, abashasha turabaha ikaze kandi tukabasaba gukora subscribe kugira dukomeze kubana. Abasangwa turabashimiye cyane ngene mudahengeshanya kubana natwe. Tubandanye kuri sije y'uno munsi. Hari uburyo 5 uyu mwanditsi w'iki gitabo yavuze ko buvuga canke bwumvikanishwamwo urukundo bukanyura abakundanye, nabwo nubu. Icambere ni guhabwa impano. Abakunda impano hano mutubwire. Uyu mwanditsi avuga ko hari abantu bumva ko bakunzwe iyo bahawe impano, yaba ntoya cyangwa nini, bakabifata nk'aho iyo mpano ari ikimenyetso kidasanzwe kibagaragariza ko bakunzwe. Kuri bene uwo muntu, niyo wovuga iki cyangwa ugakora ibindi bintu byinshi ariko ata mpano umuha, abifata nk'aho utamukunda. Ikigira kabiri, kumarana umwanya n'umukunzi. Muri hehe abiyumvise hano mutubwire. Hari abandi bantu bumva ko bakunzwe ari uko bamaranye umwanya n'abakunzi babo. Bene abo ushobora kubazanira impano ntibayiha agaciro ko ijanye n'urukundo ubakunda, kuko kuri bo gukundwa bihwanye no kubaha umwanya ukababa hafi niyo mwoba mutavugana, kuko ari byo bibanezereza bakumva bakunzwe cyane. Ica gatatu ni kubwirana amajambo meza. Aha ndatoye wanje. Iki gitabo cy'uyu mwanditsi kigaragaza ko hari abandi bumva ko bakunzwe iyo ubabwiye neza cyangwa ubabwiye amajambo meza. Icyo gihe barishima bagatwenga. Hari n'abarira. Ushobora nko kubwira umuntu uti nkunda ukuntu ugira gahunda, akaryoherwa ati yo koko se nivyo, uzi ko nkunda disi, nukuri ndanezerewe. Nubwo yoba akeneye guhabwa impano cyangwa kubona umukunzi we hafi, wewe nta kindi kintu aba akeneye cyane mu rukundo nko guhora umubwira neza no kumubwira amajambo meza amwubaka, mwaba muri kumwe cyangwa mutari kumwe. Icya kane ni gukorerwa ikintu kanaka. Ninde yimvise? Gary Chapman yasobanuye ko uburyo bwa kane bwo kumva ko umuntu akunzwe ari ugukorerwa ikintu runaka, nko kumutekera, kumumesurira, kumutwaza isakoshi, kumucira inzara, kumusokoza, kumugororera n'ibindi. Usanga bene abo bantu bavuga bati uzi ko runaka nkunda, yankoreye ibi n'ibi, nukuri arankunda. Ica gatanu, gukora nako. Gary Chapman yasobanuye ko uburyo bwa 5 umuntu yumvamwo ko akunzwe ari ugukorwaho. Uzosanga hari abaganira bafatanye mu biganza, cyangwe umwe akora uwundi mu mushatsi n'ibindi. Ico gihe umuntu yumva ko akunzwe ari uko akozweko. Kumukorera ibindi byose ntabihereza agaciro. Umwanditsi Gary Chapman yongera ko ari gake cyane uzosanga abakundana, umusore n'inkumi, bumva gukundwa kimwe. Umwe ashobora kuba yokwita urukundo guhabwa impano, nayo uwundi akumva ko akunzwe ari uko yabwiwe amajambo meza. Gary atanga inama ko ari byiza kwiga mugenzi wawe ukamenya icyo yita gukundwa, bityo urukundo rukabaryohera mwese. Mushobora gutandukana wibwira ko atacu utakoze, yamara icyo we yita gukundwa utakigezeko. Avuga ko kugira ngo umenye icyo mugenza wawe akunda cyangwa yita gukundwa ari uko wogerageza ubwo buryo bwose bwavuzwe, noneho ukaraba
ikinezereza umukunzi wawe kurusha ibindi akaba arico ushiramwo inguvu kurusha ibindi. Ngo kuba umuntu yo kumva gukundwa mu buryo bumwe ntibivuze ko n'ibindi utobimukorera, ariko ukibanda kuco yiyumvamo cane. Nk'akarorero, umukunzi wawe ashobora kuba yumva ko akunzwe ariko hawe impano, ivyo ntibivuze ko womwima umwanya wo kuganira, kubwirwa amajambo meza n'ibindi vyose, kuko biruzuzanya. Ivyiyumviro vya benshi mu bagerageza gukundana vyemeza ko urukundo rwakonje ndetse rutakibaho, kuko rugendana n'inyungu, ku buryo hari n'abakoreranira ibimenyetso vy'urukundo bagamije inyungu zabo nk'amafaranga canke ubundi butunzi. Vyose bisaba ubushishozi no kwitonda. Tuzobandanya hanyuma kuri iyi sije. Ndabashimiye mwese mukomeza kubana natwe. Ibi bimenyetso bikaba bigufashije urazi uko bigenda. Sangiza abandi iyi video ishike kuri bose, kuko twese biraturaba. Mugire umunsi mwiza, uhoraho abahezagire kandi abazigame, naho utaha.